nkuko bisanzwe buri kwezi umuhari w'abakenyezi n'abigeme urasohora icegeranyo kubijanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ndetse n'abana mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu cegeranyo c'uku kwezi kwa11 umwaka wa 2022 harabonetse abana n'abagore bishwe, abana bafashwe ku nguvu n'ibindi bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Aho muri ivyo twashoboye amanozeye abo twashoboye kubona twarabonye abana 4 bakiri bato bashurashujwe ku nguvu n'abakenyezi bishwe n'abana. Aho twovuga ko muri abo bana bapfuye harimo umwana w'uruyoya nawe yishwe na mama wiwe. Ikigaragara ko nuko muri iki cegeranyo cyo mu 11 abantu barishwe, abagore barishwe, ariko ntivyabaye co kimwe nko mu mezi y'imbere yo mu 11 novuga ku 9 no ku 10 aho habonetse abagore 12 bishwe, muri abo bakaba bishwe n'abagabo babo abo bubakanye. Ivyo rero tukabona ko ari ibintu biteye isoni, biteye agahinda, ariko nkuko twama tubikora tuzokoma dutera kamo tunasaba na leta y'u Burundi guhagurukira abo bantu bica abo bubakanye canke bagafata ku nguvu abana babo mu gihugu gifise ubutungane. Ivyo bintu bivyo babikwiye kugaruka, kuko nimba mu kwezi hahishwa abantu 5 b'abagore canke abana, urumva ko ari biharuro vyinshi kandi bikwiye gufatirwa. Leta ikwiye gufata nkama ico kibazo, abo bavyeyi bakagira bakakingirwa n'abana bagakingirwa. Na cane n'akamontera ndagatera abakenyezi, burya ijambo ni ikindi kintu. Nta mugabo yiyadukiza ngo mwijoro rimwe atahe ashike yica umugore wiwe atakintu na kimwe umugore yarazi canke yaramaze kumva. Uwo mugore nimbo wumva intuzeye icuka atari ciza hagati yawe n'umugabo, wokinjura hama bintu bikagira ubuzima bukazobandanya uri muzima ukarera n'abana bawe. Ego be ntatera ni nakama bashinga ntahe, kuko nimba warabanye n'umuntu ari umugore wawe mwabanye mukunda, nta gihe kumisi genda ariko wogenda uragira naho yokora amakosa nta nisho gihano cyo gupfa.